Igihe cyose uko umwaka utashe itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri abarundi barahimbaza umunsi mukuru wahabaye inyuma yo gusinya amasezerano y'ubumwe bw'abarundi itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri 1991. Umunsi kandi wahabaye kubera injyane zabaye mu gihugu cacu zishingiye ku moko. Televiziyo JCTV yaragendeye abene gihugu batandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Baratubwiye uko ubumwe bw'abarundi bwifashe uno munsi. Je nitwa Nkurunziza Claver. Nkabasanzwe ndi umudandaza w'ibotike. Ubumwe bw'abarundi ahamperereye bwifashe neza. Nta ngorane nimwe ndahabona kuko basangira kabisi n'agahiye. Nukuri aho mperereye abantu bose ndazi yuko ataworeka kutabishima. Turabona yuko aho umuntu yahora atembera hariho hose umuntu aragenda neza bakayaga neza ugasanga nico umuntu akeneye agihana n'uwundi mu buryo bworoshe bumeze neza. Mbere kare niho nabona yuko harimo n'ivy'amacakubiri mugabo ubu vyose umenga vyaraheze. Ubumwe buri mu banyagihugu bose. Nukuri jewe aho mperereye hose vraiment nta ngorane. Ego yaba abahutu n'abatutsi bose basenyera ku mugozi umwe. Nkaha mu Dusanze murabona yuko turi ku kaguriro bose bahurira hamwe bagasoma bose nta ngorane n'ukuri ahubwo ndabona ko intambwe ihari n'ukuri. Ubumwe bw'abarundi burahari bikorera mu kibana aho tubaye abantu bose urabona ko bameze neza. Abantu urabona ahantu nawe uri kurabona ko no ngahatagase gutuma rero ubumwe bw'abarundi buhari. Iyo umuntu uko ndiko ndabakera n'ivyubu ubu turabona ko tuko turaje imbere tutatuje imbere paraporo y'imisi yahera. Ubu rero mu iki gihe ubumwe bw'abarundi gituma butigeza guhaba. Ubu abantu bose turi bamwe turasangira kabisi n'agahiye. Urumva umuntu twayarose twafungura akahereza mugenzi we yabuze naho urumva arihangana. Kiwe nibaza yuko ndiko ndaraba ubu nije navuze ati hari tuko turaba ivyahahora tukabona n'ivyubu. Ubumwe bw'abandi burahari kuko ubu twese bamwe turashingiranira kene mukobwa nta mukobwa kera umutotsi yarogwa n'umuhutu mugubu barahari. Ubu yaba umutwe baratohara umutukazi yaba urumva ubu ni twese kandi niho bitahaba mu myaka iheze mugubu ni twese. Wifujije umukobwa w'umutosikazi hajye uramutwara mwumvikanye no muhira bakakwemera abavyeyi biyo mugakare ntivyahahora. Cyo gituma rero ubumwe bw'abarundi tubona kumenga ubu uriko atera imbere cyane gose. Nkuko muvyiyumviye abanyagihugu barashinga intahe ko ubumwe buhari koko ariko sabo gusa. N'abarongozi twaganiriye nka mustanteri wa komine Mukaza aremeza ko mu komine iwe ubumwe buhari kanatsinda si ubumwe bw'abarundi gusa ngo n'ubumwe bw'isi yose kuko komine arongoye isanzwe ituyemwo abanyamahanga benshi. Muri make ugerageje kuraba ngaha ino komine ugambe ni komine ibamwo abantu b'ubwoko bwose bava mu ntara zose bava mbere no kwisi yose. Aha hariho abahutu hariho abatutsi hariho abatwa hariho abakongomani baba ngaha hariho abamaliye hariho abasenegale hariho abatanzania hariho abanyarwanda. Ni kuvuga n'ahantu haba abantu b'isi yose. Murazi kandi yuko n'umuntu wese avuye hanze yaba uje gutembera cyangwa uje kuba muri iki gihugu ashikira muri no komine. Rero kiretse ubumwe bw'abarundi twovuga ko hariho ubumwe bw'ababa hano bose baba barundi canke abanyamahanga.